rero abo barundi bo bagize imana yabo iracyahari nubwo kubera ubuyobozi bubi bwaranze igihugu cyacu muri iyi minsi ya nyuma nabo batangiye kubibasiraho kuko bivuze koko umwami baramwishe mbese nabo byaje nko muri ya nzira yo kuyikuraho nayo ariko cyiza rero twatabaye twahabohoye icyo kibazo turakizi turashyiraho imiyoborere myiza izagarurira abo barundi uburenganzira bwabo. Nshaka ko atanumwe yogirwa nabi, nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira. Mwaramutse ndamaze gukora video zitari nke kubijanye na tribu y'abarundi bari muri Congo, donc abakongomani bavuga ururimi rw'ikirundi kujya dufise abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda nabo nyene bisanzeyo kubera ukuntu bagiye bagabura imbibe muri kahise, ariko kandi nabo nyene bafise ikibazo kijanye n'ingene babanye n'ubundi bwoko na cyane cyane abafurero kuva na kera ngo bagiye bashaka kubatwara territoire yabo canke chefferie yabo, ahubwo ko n'umwami wabo wamwirukanye uwa mbere kwanza baramwishe mu 2012 uwo muhungu wiwe nawe yamusubiriye cyane imbere nawe ubu ngo ari mu buhungiro. Ico nabaza ko kivuga ko abashaka kumenya ko vyinshi moja kuraba ku kiganiro userukira iyo tribu muri mu Burundi yitwa Denge Matabaro amaze gukorana kuri Homme du Changement no ku yindi channel ntakibuka izina. Uno musi mu gatondo numvise kuri X hariko space bari batumiye uvugira AFC M23 amaze imisi avugira kumushokoma muse kuri BBC Dr Oscar Barinda, hanyuma ndasaba ijambo Ngirimana bararimpa ndabaza ico kibazo kijanye nabo nayo matribu niyo problème bafitaniye n'abafurero. Ikibazo genda Murundi ariko ndakwikirana ibiriko bera muri Congo. Yego hari iya ubuvuba hariho tribu y'abarundi iri muri Congo babwiye nyene kubera abakoroni kujya bagiye bagabura imbibe bisanga bari muri Congo bavuga ikirundi, ariko kuva kuri independance babanye nabi n'abavoisin abafurero babatwara territoire mbere babiciye n'umwami wabo haraze nk'imyaka 10 gutyo 13 n'umwami yamusubiriye umuhungu wiwe nawe nyine ubu arahunze ari mu yindi territoire. Gana ku kibazo bashaka kubaza mbona abonye sinzi ko uyu Dr Oscar Barinda yarari mu kiganiro nari mubonye ko arabwira AFC M23 najya mubaze cyangwa undi yata igisubizo iyo conflit intertribal igihe AFC M23 iri kontra iyo region irayifise muga muri gahunda yo kuyishira mu ngiro kugira ngo abo barundi abakongomani bw'ikirundi bahagarike gutotezwa. Murakoze cyane kandi ikibazo cyiza nacyo gifitanye isano n'amateka turimo. Nawe aransubiza nkuko muvyumva mu kukibaza nameze nk'uwezita kubera murazi conflit muri Congo abarundi bari ku ruhande rwa Kinshasa kumbura ari kuvuga ati umwe mu abarundi muje kuvuga mwibi, ariko nashimiye yuko yacishuye n'ikinyabufura yacishuye yitonze kandi atagiye kuraba ngo n'umuntu ari kubaza yitsuka mu by'abanyekongo. Icyambere cyari kuri ku barundi batuye muri plaine ya Ruzizi. Icyo nababwira abo barundi bo bagize n'Imana yuko collectivité chefferie yabo yagumyeho, ntabwo yabaye mbese ntabwo yakuweho hizo mu Minembwe mu Murenge ruguru mu misozi, ntabwo yakuyeho nka Gishari yo muri Masisi, ntabwo yakuweho nk'uko habayeho usurpation hariya muri Rucuru bakuraho Banshizirungu bakabango bakabasimbuza abandi. Urumva rero abo barundi bo bagize imana yabo iracyahari nubwo kubera ubuyobozi bubi bwaranze igihugu cyacu muri iyi minsi ya nyuma nabo batangiye kubibasiraho kuko bivuze koko umwami baramwishe mbese nabo byaje nko muri ya nzira yo kuyikuraho nayo. Ariko cyiza rero
twatabaye twahabohoye icyo kibazo turakizi turashyiraho imiyoborere myiza izagarurira abo barundi uburenganzira bwabo. Ndakeka icyo gisobanutse, sinzi niba hari uwo twavuganaga hari ibindi bisobanuro yaba yifuza, ariko ikibazo turakizi. yavuze ko rwose yabyemeye kandi abishimiye. Yego. So byose bijyana n'imiyoborere mibi ariyo turiho turwanya ubu ngubu muri revolution yacu ya Alliance Fleuve Congo M23 natwe Rwanda. Bigaca bijyana namwe dukunze kuvuga ko CNDD-FDD ifite ikibazo cya communication, ifite ikibazo cya arrogance, ikibazo cya cockiness, iyo waje ikibazo dashima mu cyo tangwa gushwana, ariko na cyane cyane biboneka yuko bafite ikintu cya diplomacy, bafite ikintu cya PR, public relations, donc nk'umukongore avuga ikirundi ari muri Congo abumvise bumva ko omwe ikibazo cyabo bakizi kandi bacitayeho, nubwo kumbure kuri tele reste à voir. Icyo gihe twobaha benefit of the doubt, turabe uko bizogenda ko abari muri Congo batazosubira kuza barajyana canke barakumirwa canke barahohoterwa n'ayandi matribi abakikuje. Bo ariko nagomba kufokasinga ku kibazo kiri mu Burundi, kubera mu Burundi nkuko nkuze kuvuga je no nkuze kuvuga cyane kubera ariho mvuka ndafise uruzogi nahataye uruzogi. Mu Burundi bafite ikibazo gikomeye amfete izina bwaciteho maze imisi ntohoza mvuga n'uyu Matabaro. Mu Burundi bari mu nkambi y'impunzi, mu makambi y'impunzi peut-être menshi. Ayo makambi arongowe n'umudame w'umukongolize, donc umudamu mu Kongo niwe arongoye amakambi y'impunzi, agaca nawe atabafata nk'abakongole cyangwa kongolese, akabata yuko ari abarundi. Nuvuga ko ngo harimo avantage menshi y'impunzi batashobora kuronka, harimo nk'ibi vya resettlement, bijya byo kuhabwa kuja kuba mu bindi bihugu. Vyumvikana ko umuntu ava muri kaya karere kamaze imyaka 30 kari mu ntambara, ntawuzi iyo bizotera bija, ko umuntu avuga tereka ndabi yonja kuba ndikinze, birumvikana. Mugabo bagaca bazibirwa n'uwo mudame arongoye HCR mu Burundi, donc niho cyo kibazo gikomeye cyane ubu kihari. Nawe cuvyibaza urukaye mu goci wanyu ugiye mu kindi gihugu wawiteze guhabwa ubuhungiro, hanyuma ushitse ugaje usanga baragukumira. Ndonge n'umudamu yitwa Brigitte Mukanga Eno, donc de nationalité congolaise, ariko niwe ari représentante wa HCR mu Burundi. Ubu bavuga ati harimo conflit d'intérêt, birumvikana. Donc nk'ubu bafata nka Sepa Albert Shingiro ukamurungika kuja kuba HCR nko mu Rwanda, akaba atwara amakambi y'Imahama, sanduta ashobora kumera nk'utabaha avantage kubera nyene iyo conflit ibi hagati y'impunzi n'abasigaye mu Burundi canke proka ya Congo, abo barundi n'abandi bitona bakongomane bakumva ko bakumira, donc barabakumira. Ico kirababaje. Bo sinziro iki kibazo ko gifisinyisha kuko byoneka ko abatetsi b'u Burundi ntacyo bitayeho. Nabavye igihe homme de changement akibajiye president, ariko ngabanye mu Burundi hariho benshi yahungiye ngaha mu Burundi cyane kubera ndeno zuriya ubu bafatwa cyo kimwe n'abantu yakumva bakavuga ko biva hani ku usanga twara hase mu Burundi, kuko ngo parumunye ko uwacu bagirano mwashitse kiranyu ahubwo mubwira umunyeshuri kuyiyo amatongo ngene muvanye, ariko bavuga ko bari imyakiri n'amajana 3 bahaziza kuba wabo kandi bose kibazo ngene so ari mu hotels. President yamaze nk'ucishura mugana cyo yishuye iby'abakongomani. Abakongomani ndabazi bende mwibuka yuko ni Kinshasa igihe ariko ndavugira abanyamurenge, nababwiye nti sinshobora kumvigere mwovuga ngo abanyamurenge ko bavuga irurimi rusa n'ikinyarwanda mugaca bavuga ngo saba Kongomani, mu gihe hariho abarundi nawe nyene bavuga ikirundi kandi mwemera ko abakongomani. Hagiye barafise umwami je kugira ndavyemere naramutumyeko arazi Burundi umwami wa ndamubaza none wewe barafise na territoire ne ibyo ko bagosa abakongomani nuko nyene ngirango mu buhungi ariho baciye bashaka kwagirira nabi, ahandi barafise territoire yabo nyene y'abarundi. Namubajije none wewe ko ari abarundi urafise abahutu n'abatutsi, ateka ati je n'abarundi bose abonwa none nta barebare n'abagufi bari ngati barimo
kugira nari ndiko kugira numbereze ibi by'iwacu by'abahutu n'abatutsi ni fone n'ibikinyama baje badutsindagiramwo gusa mugabo nta kundi kizima tutazobisubiramo rero abo ndabazi mbere ushima yaje angemuriye n'inka zibiri ntihari umukuru w'igihugu agiye kuramutsa undi mukuru w'igihugu yega avuga ikirundi neza n'abakera cyane uvuze vuba bambwiye ko n'abakera cyane kera gose ni abantu babayeyo urumva na kame rero twebwe Kinshasa nasanze bazwi mu bwoko bw'abakongomani barimwo bafise territoire yabo kujya kw'abafurero kujya kw'abavira abo bariho ni ukuvuga wewe yaciye yigira muri kahise ingene babayeho ibyo guca imigani no gutwenza abantu ntiyagiye kuraba ikibazo bafise yuko bariko barahohoterwa mu gihugu barimo c'ubuhungiro novuga binarenze no ku mategeko wanashaka ya HCR kumbore nubwo ntazi amategeko cyane ariko Convention de Genève bavuga ngo ni ya 1951 niho kumbure bayisinya harimo article ya 3 ivuga yuko hariho un principe fondamental ya non discrimination ni ukuvuga ko abihugu vya kimpunzi bisabwa yuko atampunzi ihohoterwa atampunzi ikumigwa atampunzi inyanyaswa ukurikije ubwoko bwiwe ukurikije religion yiwe ukurikije igihugu avamwo donc neza kenshi na kenshi race bazemo n'ivyo ma tribu n'ama ethnie biki donc kumva yuko abantu bariko bararenganya kwije tribu yabo ni contre la Convention de Genève ni contre même ivyo novuga common sense ari cyo bariko baratakamba bati nyabona ni mutwumvire nibaza ko abategetsi b'u Burundi ikibazo bogifata mu maboko bagatumiza ko uwo Brigitte ni nk'umudiplomate mu bandi kujya nk'akarorero igihe wa mubirigi akoreye ico bizikosa baciye bamurukana note nse bakumurukana cyemaza ko ari inzira diplomatique zo gusovinga ibibazo batavuyemo non grata bakamutuma ko ati interpeller ikibazo ko kihari twogitora umuti gute kidashoboye gutora umuti birumvikana ko Uburundi na HCR bokumvikana kuno kumbure umuntu bamusubiriza n'umuntu adafisemo confident yanko nabivuze kenshi na kenshi umurepresenta cyangwa president wo mu kandi karere biratuma araba abantu également kandi batuma abantu bamwizigira gusumba umuntu wo mu karere donc baza nk'umuntu wo muri Senegal Ghana Ethiopia c'est pas South Africa uwo muntu yobona wese ko abakongore kuko adashobora kuronka iyo notion yuko ari mu bakongora vuga ururimi n'akongora vuga rundi rurimi ico kintu bakakiraba mu by'ukuri bakagisolvinga neza ko kidakomeye cyane kuko gihagaze ku muntu umwe communauté hagati na conflit zo bandende cyane neza kubera nta territoire bafise mu makambi y'impunzi bien sûr mugabo harimo avantage umurepresentant cyangwa abandi representant mu nkambi bashobora kuza barabazibira donc ikibabaje nuko bandikiye iyi ni lettre bisengo lettre ouverte à son excellence monsieur le président de la république mugabo ntiyabishuye barandikiye inzego za HCR nazo ntizabishuye ahubwo n'umu representant wa HCR muri region yaraje gutembera mu Burundi baramusaba ijambo ariko ntiyaribaha donc birumvikana ko kumbura ni communauté ntoyi kumbura ni ariko sinabivuga ko ngo bashika ngo 6 muri Kongo mbona abantu benshi nibona babasoba mu Burundi usubiye ko Burundi nta n'amatongo bafise s'abarundi n'abakongoleze n'abakongole en principe donc ariko vimeka communauté ntoyi au niveau ya plaidoyer kumbure ntibafise abantu benshi bize kubera kenshi na kenshi ama communauté menshi yo kuri frontière usanga ari marginalisé ivyo nubwo biza birabablinga hejuru usanga nk'ikinshasa kumbura ata muntu umwe abaserukira ikindi cyo gusanga kandi badafise ama organisation komeye yasanzwe batunze ngo batanga amafaranga keza kenshi ibintu bisaba amafaranga ibintu byo gupledoya ibintu byo kurungika aba emissaire hirya no hino ibintu nk'ivyo nibaza yuko bagira ikibazo cyo kutagira ubavugira alors ikete bandikiye lettre ouverte à son excellence monsieur le président de la République du Burundi relative aux inquiétudes de la communauté Barundi du Congo sur la politique actuelle du HCR et ses implications pour la stabilité et la cohésion sociale. Donc baramandikiye monsieur le président bamusigura ikibazo bafise kijanye en fait n'uyu Brigitte Mukanga Eno kuva atangwe kwa umurepresenta wa HCR
mu Burundi banerekana mfite ko abo bantu ari abarundi depuis 1750 umva n'imyaka myinshi cyane nta abantu vuga ngo ni impunzi za vuba se ko ni impunzi za vuba ngaje nk'akarundi hano ndamaze imyaka 15 bwafite ubwene gihugu nitwa umwene gihugu hano vyuzuye 100%. Ejo ngiye nko muri Saudi Arabia canke ahandi nkagira ikibazo ambassadeur ya hano niyo yomvugira igihugu cano cyo mvugira ntabwo botavuga ngo uyu muntu avuga ikirundi ntabwo ari uw'iki gihugu ico bo kimenya ariko umva bo kora bakera cyane aho kuvanomye uwo mudame mukanga eno muri 2022 no kwaza imyaka 3 yacatangura kubakumira no kubagirira nabi no kubahotera mu bintu vyinshi kumbure irikete sinzi kuba bararipubliye mwozogisomera nirirereye cyane ariko bumvikane ko basavye monsieur l'excellence ngo kibazo agifate mu maboko donc ok abavuga ko ababembe n'abafurero aribo bantu bakumira kandi bagira batanga n'uburorero harimo n'ama assassinat mu makambi y'impunzi yagiye araba muri za Muyinga n'ahandi umva ko katari kibazo corosha afite kiba kirimo ama assassinat umva sama discrimination gusa kirimo n'ama assassinat bo kuri ivyo sinzi ko bashobora kubasepara kumba kagira inkambi yabo n'inkambi z'abandi I don't know ariko naza kugarukana ordre mu gihugu bishoboka nk'umukambi y'impunzi Tanzania usanga police Tanzania documentation Tanzania leta ya Tanzania ibitaho dimo iraba umutekano wo muri ico gihugu c'est ce que je veux dire nibo bashinze umutekano mu gihugu ni kambi icungerewe na police ba Tanzania nibaza yuko Uburundi nabwo barakuntu bashyiraho umutekano d'abord physique kugira ngo umuntu kameme yiciba mu buhungiro ariko na cyane bakaraba yuko bokete bajyane ku gatandatu ariko bakaraba yuko uwo mu Brigitte nimba ari umuntu afise amacakubiri canke akumira abandi bakongo bene wabo ko boraba ukuntu bamusubiriza vyo babifashije abo barundi. Donc ko navuze barandikiye Président de la République barandikiye ndabona ikindi bameze nk'abiyadereza ku nzego za HCR abavuga ngo depuis mars 2025 notre communauté n'a cessé d'alerter la hiérarchie du HCR de Bujumbura Nairobi jusqu'au siège de Genève. Donc bako bagerageje muganaza ko ijwi ry'abataduga hejuru kubera kumbure statut yabo muri communauté nationale nuko badafise igihugu kikuze kibavugira aho nibaza ko Uburundi bukwiye gusepinga ini mu vy'ukuri it's not that hard nta kintu kizosaba nta budget y'Uburundi nizosabwa ni juste kubavugira ni juste kuvuga n'uwo mu representate ni kuvugana kumbure na le frère Tshisekedi kugira ngo nawe atera ko kamo usije ko kumbura uyu mudamu atari sujuridiction Tshisekedi na kwari kuri jurisdiction ACR ndabivuga na ACR kugira ngo barabe yuko aba bantu batohoterwa mu by'ukuri bari mu makambi y'impunzi aho bahungiye it's enough kuba persecuted mu gihugu cy'iwanyu it's worse kuba persecuted mu gihugu aho wahungiye. Bo je nuko novuga sinzi aba bantu iko hari ico abavugira agateka kazina muntu bokora narabajije Pacifique aravuga ko ikibazo nawe yarakizi gusa bona warasemerera twese turasemerera yavuze gushima yavuze kino kibazo ca tribu y'abarundi bari muri Kongo kandi bafise ibibazo bikomeye kuko abo barundi bo muri Kongo bafise ikibazo cyuko muri Kongo basa n'abatemegwa neza uravye nk'ibi by'abafurero babagirira niyo bageze mu Burundi abo kandi ntibemegwa mu Burundi bagira ingorane zibiri turamaze kuvugana kandi ugize neza ukinyibutsa kuko hariho abari bamaze kutwandikira kenshi basaba ko Fukode yogira ikivuze ku kibazo cyabo. Abarundi b'abakongomani iyo bageze mu Burundi bafise ibibazo bibiri ku ruhande rumwe ntibemegwa nk'abarundi ntibashobora kuronga uburenganzira bw'abarundi ntibaronga ibyangombwa by'abarundi ntibishoboka ku rundi ruhande mu Burundi nyene ntibemegwa nk'impunzi ntibemera kubafata nk'impunzi z'abakongomani avuga ati mwe muri abarundi muvuga ikirundi mumeze nkatwe ni gute muza kuba impunzi twumva muri abarundi ariko kandi basaba ati duha ibyangombwa tuba abarundi hoya mwe ntimuri abarundi muva muri Kongo ico kibazo kiriho ku barundi b'abakongomani bahungiye mu Burundi rero we semerera akagira ati kino kibazo kirakwiye kwicarirwa kigatorerwa umuti naco abategetsi b'u Burundi kumbure sinzi ko babigira nkana bakaba bari bakize ntibabikoreko canke nabo nyene bagashobora kuba bariko bavyumvira ngaha ikibazo batari bazi uko kimeze. Turabasaba ko kino kibazo bagifata mu minwe iki kibazo c'abarundi barenganywa muri Kongo bakagikora ko narijya abagenzi bose ba Tshisekedi nibavugane na leta ya Kongo ingene abarundi b'abakongomani bubahirizwa mu burenganzira bwabo kuko usubiyemwo bino bibazo nyene nivyo byateye ingwano muri Nord Kivu. Ibibazo nk'ibi
abakongomani bavuga ikinyarwanda nibo batotejwe gushika aho bahunga igihugu cyabo, mu nyuma bivyara ko bitunganya bagaruka kurwana kugira baronke uburenganzira mu gihugu cyabo. Rero hamwe bano bakongomani bavuga ikirundi nabo boguma batotezwa, umuntu yo kwitega ko mu myaka iri imbere dushobora kwisanga aho dutsinda ingwano nayo y'abakongomani bavuga ikirundi bakeneye kwemerwa mu gihugu cyabo. Aho kwirinda kw'izo ntambara ziza, nimba koko abatwara Burundi bipfuza neza muri Kongo, bovugana na leta ya Kongo ingene bano barundi bubahirizwa mu gihugu cyabo. Nibaza yuko leta y'u Burundi ikibazo kitagoye cyane gifata mu maboko. Hari ibibazo byinshi by'abarundi bikifise ibibazo, ariko ikinibaza ko kiri relativement simple à gérer, kuko nta kintu bari kurekama mu Burundi ngo duha amatongo, duha bwatsi, duha nationalité, bari gusaba gusa ko bafata nk'izindi mpunzi mu makambi. That's not too much to ask. Okay, donc ikibazo mbakihari no madame afite amacakubiri. Non pas seulement sikasi, nibaza ko abakongole bose bafite amacakubiri. Nibaza ko harimo abakongole benshi ivyo bitabaraba, ariko harimo abakongole bafite amacakubiri bavuga ati umuntu avuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa ikirundi ntashobora kumukongole, ntibishoboka. Bo bakemera ry'amatribu y'ibindi matribu yose ko ari bashobora kuba abakongole, ariko numva ko ayo atariko biri nukukumbure ignorance de l'histoire. Bajyana n'abakongole nta kundi bo bigenza, bari muri Kongo uko vyenze muri histoire mushobora kuzobisubiramo mu nyuma, mugabo bari muri Kongo n'abakongole nuko bafata nk'abakongole nta kundi. Voilà, nico je novuga encore une fois. Nibaza ko ikikuba kinini kiri kuri leta y'u Burundi, nazo ko ifise le pouvoir yo gukora ivyo bintu, na hasere kenshi na kenshi leta yashoboye kuyipusa a agir. Hanyuma kumbure abantu nabo bagakomeza kurondera amamedia akuze bakavuza induru bagasembera, niko bigenda mu bisanzwe kenshi na kenshi. Abavuga ko donc ngo the squeaking wheel gets more oil, donc iyo kusuguma ingorofani kumva rijya pine bwa rijwiragira cyane, niyo banza gusiga amavuta. So iyo ucecetse ibintu byawe ntazobimenya, ariko ubyo urasemera bikaduga hejuru, kayawe irashobora kumenyekana. So nashaka gushimira Dr. Oscar Barinda kubona yashoboye kumpa ijambo akanyumviriza hanyuma akanyishura neza cyane. Nkanashimira kandi Dege Matabaro ko ariko araserukira community yabo, agasemerera kandi akaba yanyizeye agapartage ibintu byinshi, izi communication yagira koranira n'abategetsi b'u Burundi n'abategetsi ba HCR ku nzego zose. Kubizigaye nipfuze ko urugamba rwanyu nusomere meme cyangwa cy'abakongore, n'abakongore byavuze ngo nusomere meme, no icyo ngo n'umuntu wo mu Cibitoke yavuze ngo nusomere meme. Abakongore bambwiye ngo tunakufa rufuru moya. Neza ko abarundi abakongore bo muri este tunakufa rufuru moya. Nizere ko aba nabo ikibazo cyabo kizokemuka, haba muri Kongo iyo bari, haba no mu Burundi aho bari nk'impunzi. Kubisiga mugira umunsi mwiza mwese tuzosubira. Bye bye.